MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. C'est pas possible. Oya. Funderi jewenzi. Ujya nyene. Disiri nta wundi funderi uzi wewe? No. Si. Ari. Oya mbwira. Uri sûr neza? Hewe, ndi sûr à 180%. Oya. Ari. Funderi jewe. Yaje nk'umubayeur. Arampa ibikoresho. Arashoza gushika ku ndoto zanje. Niba yahindukiye kunkorera ikibi kibishe nk'iki. Hewe, nakubwiye ko biza kungora kwemera. Wenyene niwe yabinyibwiriye. Ndakurahiye ntibiherera aha. Je ndavyemeye ntibiherera aha. Vyahavuye bigenda gute? Mbega kanye. Sa, ijoro byuzugira bye. Yo, pardon sha mama ndakuzuye. Aha nari naje ndasoboka. Zingo ntinyumva. Mora naje wavyuye. Tiro byaheze kera. Ahubwo mbisa kakavura tanguye kugwa nsubira kwifuka. Fred ngene yaryoshe kuryama naho. Niko ndondera kagataka gatoya. Ntako watoye mu cumbi wanje buryo. Eko naragatoye mwana. Ahubwo nari bagiye kugasubizaho. Abawe hejuru y'ipfaritsa. Uretse kuva hano akarundereye kari ngaha kumbi. Iryamire rero turasubira. None ugiye gutambwiye. Hari ico uguye kuri mwe vy'ubwato. Wapi? Bijya byo nta bishasha. Ahangiye kwitwarira umuntu yari yanteye ibiyajo. Ivyo navyo nibikigakanye. Nimba yibaza yuko bizokwijana. Ntandire umukobwa wa Pahoro. Kanye. Oya banza wicare ngaho ngire neza. Ivyo nibiki. Uretse imisi namaze ntakoraga mama. Uwabigize bibaza ko yoca yiraramira ko msi atacaba. None ga mwana. Eka. Uko mwabitoboye ugasubira gukora. Ntiwo vyihoze. Ngo ngwiki. Jewe kanyenyeri uyu. Yarihenze ntiyamenye neza uwari kafyinako. Ategerezwa guhanwa vyanka vyakunda. Sha tembo nawo vyihoze ata. Eka. Ukibandaniriza akazi buryo. Mama yarakoze amakosa kandi ategerezwa guhanwa vyanka vyakunda nta anabe ngaho. Nubundi kijya nikibikibisha. None hoho waramumenye. Naramumenye nyene. Nikijya gipfungo ni funderi. Ujya nyene funderi. Kanye. Aho giruje witwarira funderi. Nyene. Mama yawe ndagusavye nturengaho. Wiki ndakwinginze. Kubera iki? Funderi ni giki? Wibaza ko ari hejuru y'amategeko? Ndagutakambiye. Eka. Nukuri ndagutakambiye. Mbega mana yanje ndabivuge gute? Umuntu nk'ujya urashobora kuba wamuhangara. Ego mama, nakubwiye nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ujya jewe nta nkanga, nta na gato. Je nkaha numva ndiko ndajugumira umubiri wose. Yo, wikwegera ingorane na funde. Mviriza mama. Mviriza neza. Jewe nakubwiye ko ndi umukobwa wa Pahoro, nzogwanira ukuri nka kujya nyene papa yabikora. None ari he Pahoro? Hari ubona ndahagakanye. Ugira ube ntasoga mwana. Usige jenyene. Reka ubwo bwoba sha mama. Reka. Ndamwitwarira kandi acazongera cyo ndakiza. None uramuzi? Ndamuzi. Kugira yagira gutwara televiziyo yawe. Niko azona kugirira ikibi. None ga mama nukuri. Umva noca ndabireka motif ngo arakomeye. Noba mpemukiye umwuga wanje ivyo ntavyo nokora. Nta nivyo noshobora. Kanye. Reka gushora gahanga ndagusa. Oya. Mbe ibintu biriko bibera rusangi. Wewe ntavyo ubona. Ibiki? Ntavyo ubona ga mwana. Mama nawe ubwo bwoba bwawe urahebuka kabya. Uti biki? Ujya bwato bwazimiye. Wibuka ibiheruka gushikira toyo. Ndabizi. Ivyo vyose ntaco bikubwiye. Mama, nukuri jewe ntusabe gufunga amaso ku mafuti nkajya. Wapi? Nkaho coca. Kanyenyeri wanje. Wibuke ko ndagufise urumwe. Ivyo bintu vyo kwitwarira funderi. Ndabikubujije. Kandi unyubahe nkuko wahora unyubaha. nibatangura inama reka turafise ibindi bintu dukora. Mbecumbati nimba isaha yawe iri imbere sikosa ryabo kuko isaha batubwiye urabona ntiragera nibona ko hasigaye iminota 5 wewe ntabyo ubona ntombaze cyo ntari isaha nambaye mberuda guhajya baduhamagariye iki mbese cyo wowe mbata undabimenya gute agira urabiye reka gusomera ikete mwibahasha rindira baratubwira ndivyo tumenya wewe
none niyo mbona ko twamaze kuzura sare kwe nibaze waradutanguye emwe noneho ngira ngo imyidogo yawe yabashikiriye inga barya bagisha inama barashitse inga barya ego emwe abari hirya mwegere hano dutangura inama nimuze bamariza ndabemeye kwisane barenza ko n'umunota n'umwe ewana karibu chef umviriza bashe ego tudatebeje reka dutangura inama ego banje kubashimira ko mwitavye muri benshi cyane murakoze kandi mugashika no kwisa murakoze cyane reka twikomera amashire uno munsi inama ntiza gufata umwanya munini kuko dufise ikintu kimwe gusa tuza kurabira hamwe kimwe atubwire mwoba mukoze mbere duce twigira no ku mirimo yego cyane ndazi ko bamwe muri mwibagara nuko mubizi rero kuva burya bwato buzimiye izine ntiyasubiye gukora neza ivyo twarabibabwiye kandi murabizi mbe nta gakuru murabizi oya gushika ubu amatohoza arabandanya nta kiravamo kugira rero dutorere inyishu ikibazo c'ubukene bw'amafi twari twiyumviriye ko twotanga ingurane ku mashirahamwe y'abarovyi cyumviro cyiza bande murindire basho uburiza ko atubwire iryo jambo ndabasabe mundindire mpeze gushikiriza icyumviro canje hanyuma namwe munaza kuronka ijambo sibyo none nariko ndavuga ko twiyumviriye gutanga ingurane ku mashirahamwe y'abarovyi kugira bashobore kugura amato barobe nabo gutyo umwimbu w'amafi wiyongere n'abarovyi kandi baronka akazi ariko rero kubera ko uburyo atari kirenga twiyumvire ko twokwikora ku mafaranga y'intega bizoza twari twarabiye ijambo n'iryo wumva ibyo bintu ivyo bintu navyo twemeye ayo mafaranga ntimuhirere ngo mukoreko bebwe mwobaha ingurane bagahomba mwumva wowe yari haguteka basi ivyo byo guhomba wabizanye gute wabakubwira ivyo ko umwimbu uzoca ugwira ukiyongera nawe ukaza byo guhomba kura ngaho reka none icemeza ko bazunguka bega ni igiki oya reka ni igiki ayo mafaranga nimuhirahire ngo muyakorekore ureko hatwara umurengero w'iwanyu hewe murahaze none basha mushaka baseruko dupfe tugume twitwara ataco dukora Dagara oya gerageza ushikirize iciyumviro cawe mu rupfasoni none ko batwanka kuri ndanakwibutsa kandi ko izina ari y'abanyarusangi bose ikora ku neza ya twese hewe oya barengero nta kindi bashaka atari kutugumiza mu bukene jewe ndabazi ivyo nakubwiye ko atakibanza bifise ngaho twebwe twifuza kuvyura izine yacu twese hamwe hama hagire n'abaronka akazi none gabantu twaba tugize nabi dushikirije umviriza ndababwira jewe ico ciyumviro ntaco shigikiye na gatoya kandi kutagishigikira n'uburenganzira bwanje none ugereranya bihagarara kubera wewe wenyene urabuze ivyo uvuga umviriza bacakumvikana umviriza sivyo aha twaje kugira tuje inama n'ingingo tugira ico dushitseko kandi kizima umviriza rero hamwe twosanga abashigikiye iciyumviro ari benshi twoca tugikorera nababwiye ko izine ni y'abaseruko n'abarengero iteye imbere twese turashikira turaronka akazi kandi ego abamatora twirabisha ego reka tubikore uko nyine abashigikiye iciyumviro muduza amaboko uza turadukije twese murakoze cyane murabona ko ari nka twese namwebwe mugifise amakenga ndazi muzobitahura oya ibi nibibaho oya uzaba bamaze gutangura kurisa abagabo hano ubaza ko ari irya mbere rero inyota nari mvise nyene irya mbere nari nyoye mpagaze hasha niba nyakwize rero kugeza ku wa kabiri ndumva wansize wewe kaho musha murahamagara kabisa none wenda kubaze itoto wibatebeye hehi
ko twari twavanye ko tuzozanana none nkabuyo waringiye hano umuntu abaje guca kurabasha yari yanyemerera kanoti uri nkaba nari kugasiga na aya niwe kugasiga kirazira gusiga kanoti aja ndumva uvuze neza turasoma twiyonge ariko rero cyendagiye ho hari cyo ari ubuye kuri ya dossier bwa bwato aho zanasha ucunyarukana irindi bunye ndaye ko ntabya mbo musukira some we ntona ko yarangasiri ya asha nawe wari unyote urakagutumeye uti rero wari utwaye cyo nubuye niwe ujya dose none akamuko yadutaye kuba amazi sha gacupa karaho kari kameze neza karakwirahira sha igihe dose nyene ntatwumiye ko kandi gushika nubu simona neza nta na piste nimwe turaronka yego toto c'est grave kweli mugabo wa brigade toto ndakubwiye umuntu yakubise ijya kuyabujya bwato yari yayitondeye mwishwa kandi gikenya gushika hatakeneme dutora arahumba muhungu ahomba kujya misi gisumira haruye no yakaranyanye ntazobora kantu kamunyirirana kwazora tabitora werindi sha ivyo hamwe gatoto je ndubona birabaye no kwicupa mwishwanje iri gato tukajyana kagaye ubwato nkabujya bukagenda rindira je bujya ndumva neza ko biteye bitebuke tuzote batwamye ivyabo werindi jewe ivyo nzovyemera ndabibonye kuko burya imisi baye myinshi urazi ngene izindi kirahomberaga muhungu ubipfukura bitse ibi navyo nibiki aya ma message ndaye none bitwaje nibiki message ndaba ndasoma sha bisa nisomera icupa kashamanzi urabi yega usanga ari nk'umuntu agira duha inkuru nshasha mwishwanje nkava ndakwitavye ebo rero uvuye mu message ugiye mu byo gutelefona wowe none ndakubatse uwo muntu wowe umbwira ko udashaka kwitaba usanga yitanavuga mu mungu eka navyo bitanze bo ndamwitaba nejo ubitsega bwana akwanguri kanza nindi icupa shani inywere nari kuza umusazi wewe ntawo mushobora umusazi nyene ninde n'uwo muntu wita umusazi wa mukecu wanje nyamba yibaza kamera na agenda yakora ntombaze none utayamuha ariko itantangaje coco kindi gake mbona witaba umugore wawe kanaje hariya umwanya wose nizana amafaranga azana amahera urazi rero kwazaga hari ambandanije je ndikumbuka je no mubloka sifisi umubloka yebo yareka ivyo bintu wamugabo kwanza wowe ndakubatse ariko katoto wowe ni warumbwiye ko uvuye gutora kanoti none ndagatoye ibaza ko ndakamuha narareme nawe rero ngaho ngo ni amafaranga wanje ngo je rero ngo je toto nzora ntanyo icupa uya gusoma neza gusoma soma n'ivyari bibi mugabo ariko none ndakubatse ubu rero ko ari umugore wawe ucyo utangura kwikarisha aya bwa bukobwa uba bantaye ngaho ukagenda uru none mfuzike ivyo ni gushizana umva ari bikubikata ntugira mfutse nabi ivyo none haraho bihuri oya ariko gatoto ivyo kira sivyo burya bukobwa bwo kwamura oya ivyo bintu oya bukuba cyangwa oya burya buri kuraburamitsa wowe cyo yabura reko ari umugore wa umviza rero mbombo tubahane twaje kunywa icupa nta kiwumva ndazi kwamye ku bintu byo gusambisha jewe ntumbandanye kunywa icupa ibindi bireke eko sawa reka tunywe icupa kandi ivyo mvuze ntaco mbeshemo non hapana kitu vraiment eba jefunderi ndagize pani bete vraiment hoya ntibishoboka yabana urabona washawe ingene umara amaje mwibarabara funderi yego mugabo iyo modoka mwapfuye iki kuri ku urayihuragura imigere n'ibipfunsi inkuru bidashoboka pani bete jefunderi ibyo nibisanzwe ku muntu wese atwara imodoka mugabo cyo nagira ni icuma capfuye oya pana kumugwiza tunga funderi pe urazi icupa ni bete bisikura ni pani ni bete ko jewe funderi no mande bete jewe bete no
uri bete nyine kuko George ibiri imbere yawe uri kuri taburo y'imodoka igitoro cyamanuka ukibona. Okay. Ngana sha ubandanye nimbaboroje kunkora kwitama. Oya ndiko ndatebura. Ivyo mbwa bisanzwe ivyo vyama vyabaye. Yego. None warugiye hehe gafunze? Okay. Naho nari nkubiteye imbere gatonya ariko sine bwashike. Yego. No, none urazi cyo no gufasha. Bo nimba ugendana nk'ikibuni canke ikipacu. Yego, chaka bido, ntuma nkuzanira hajya kuri station igitoro. Akashareka. Nagutumisha igashonda. Imifuka irera. Oya transfera nta kimwe. Station nyinshi zahi rusangi zirafise code marchand. Yo ndakubwira uravyibuka. Ivyambaye ko sinabikubwiye. Ya feri ya cryptomone. Yanansurire mu mwobo w'ikinogo. Ntazigere kingana vraiment ntazigere kizokiva mu cukene. Okay. Nibyo warabimbwiye. Ashano na hantu hava gute? Bon, ntabwo ndapane wangu. Nibyasubira gucamwo nzokusubiza. Yo, shafunde. Naje mazi imisi atakuntu umugabo. Uzi uko tubayeho muri izinu. Utwo mfisa mu mufuko ni litiro imwe y'igitoro ntiyovamo. Ibyo yakwe bebashe ndabikika gute? Katuraba yisunika ibanze ive hagati mwibarabara sivyo? Bandi bakora ku modoka yanje. Mama shafunde uko nyene? Hapana. Oya nawe no. Mbere ndi wewe. Notangura kurondera uwinkura kubu ikiri nziza ahubwo. Bakayigura. Yoba ufise nk'iyishaho ivyo ntavyo buri kuri yumvira ndakurahiye. Ivyo reka kwihagararako nimba ku mufuko hameze nkuko ari kurabimbwira iyi modoka ntayo uzoshobora gutunga kwe rondera uguha miliyoni zibona. Sha funderi ntiyorohewe kabisa ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwata wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Niyihe nyifato twari dukwiye kugira mu gihe atamakuru atomoye ariko araboneka. Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Lydia Nimbona wo muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura. Yagize ati nyifato twogira mu gihe turonse amakuru atariyo nuko bwa mbere twokwirinda gushira hejuru ivyo twumvise mu gihe atabuhamya tubifitiye. Ati tukagira amaso nitugira amatwi kugira ngo nitujane nyabahururu tukirinda kuyakwiragiza kugira ngo nituyore twarasheshe. Wende munwanya twandikiye ni Mukiza Joseph Fleury avuka mu ntara ya Cibitoke ariko no musi akaba yiga ku ishuri mu ntara ya Kayanze Gahombo. Yagize ati mu gihe atamakuru atomoye turiko turaronka two kwirinda kuvuga ivyo tutatohoje neza. Ati kuko navyo biri mu bituma haba amacakubiri. Ati kindi naco dukwiye kureka ababijejwe kabikurikirana. Ati mbere natwe tukabatera intege mu kuvuga ukuri tuba tuzi nayo ubundi twahava ducanamwo kandi ari twebwe tuvyitwegeyemwo. Reka naho tuje mu ntara ya Cankuzo aho Nduwimana Francine muri commune Kigamba yagize ati nyifato twogera nuko tutojana nyabahururu mu gukwiragiza inkuru zitarizo. Ati kuko no mu kibani wacu biraduhagarika amaraso. Ubu naho ni wamwe twasomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho turabona niyo ngabo Adela wo mu ntara ya Karuzi neza na neza Ishombo ariko no musaka batwumviriza mu gihugu ca Kenya. Yagize ati iyo atamakuru atomoye ariko araboneka twari dukwiye kumenya ko iyo ujanye nyabahururu ukavuga ku makuru dafitiye icemezo bishobora kugira ingaruka mbi bigatera n'uruhagarara ku bumvise ayo makuru. Ati rero ico dukwiye gukora mu gihe nk'ico no gutanga amakuru atohojwe neza tukamenya n'ukuntu tuyashikiriza kugira ngo ahumurize buri wese azoyumva gutyo bumwe amahoro n'umutekano biraheza bigasasagara mu kibano canke mu gihugu. Ndayizeye Desire yo mu ntara ya Karuzi muri commune Shombo ku mutumba wa Mujenjwa neza na neza kuri Shinyanga. Yagize ati iyo dufise amakuru adatohojwe neza twokwirinda kugira ico dutangaje. Ati kuko inkuru idatohojwe neza irasambura iranashobora no gutuma imigwi itandukanye ishamirana kubera itaba vyakiriye kumwe. Ati rero twokwirinda kugira ico dutangaje tukarekera urwego rw'itohozwa rwashinzwe iyo nkuru rukaba arigo rugira ico rutangaje c'ukuri cizewe kandi cubaka.
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri niyo nkuru Serafine bahamagara mama Nunu akaba aba mu ntara ya Karuzi muri commune Bugenyuzi yagize ati mu gihe atamakuru atomoye ariko araboneka ati nyifato twogira nuko twokwirinda gukwiragiza ibihuha ati kandi tukabanza tugatohoza tugatanga amakuru yizewe kandi adacanishamwo. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tuzashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Naho niba mwatosomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mu nama ya bose yo gutorera inyishu ikibazo gihanze izine Rudagara avuga ko ari uburyo bwo guhohotera abarengero. Iyo nyifato mwebwe muyivuze kwiki? Ndasubiramwo mu nama ya bose yo gutorera inyishu ikibazo gihanze izine Rudagara avuga ko ari uburyo bwo guhohotera abarengero. Mbega iyo nyifato mwebwe muyivuze kwiki? Akabazo murakumvise mukaba mufise mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'819 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.